Bakunzi namwe nshuti mwumviriza radiyo Mariya, nzananye akanyamuneza kenshi ka Noheli muri aka kanya, nje kubipfuriza ibi bihe vyiza vyeranda vy'ivuka rya Jambo w'Imana yamyeho yigize umuntu akaza kubana natwe. Mu kiganiro c'ishuri y'ubweranda c'uno musi turaza kubona igituma twokwama dukengurukira Imana tukayisenga ku buryo yaduteye iteka yuko Jambo yamyeho umwana wayo w'ikinege yigira umuntu, maze akaza gusangira ubuntu natwe, kandi wewe yari yamye ari Imana ataba umuntu bwabarizwa muri we. Natwe ico gihe rero aca atuma dushobora gusangira nawe ku bumana basangiye na Data na Mutima Mweranda. Twarigeze kubivuga mu biganiro vyaheze, abigisha b'ekereziya ba mbere bariya ba kera nka Reneo w'Iriyoni, nawe turazi yuko yabayeho mu myaka kuva mu mwaka w'130 gushika mu mwaka wa 202, akaba yari yaramenye Polikarpo Mweranda w'Esmire muri Turukiya, canke bavuga Smirne. Hanyuma uwo Polikarpo Mweranda nawe akaba yari yaramenye umutumwa Yohani. Uwo Renero w'Iriyoni murumva ko ari kera, ariko aravuga ati Imana yigize umuntu kugira ngo umuntu nawe ahinduke Imana. Kandi si we wenyene yabivuze, no mu nyuma ziwe Tanazi w'i Alessandriya muri iki gihugu c'ubu ca Misiri yagwaniye cane ubumana bwa Yezu Kristu igihe bwari butanguye kugwanywa. Akaba yabayeho kuva mu mwaka wa 297 gushika mu mwaka wa 373. Nawe nyene yarasubiye mw'ico ciyumviro cari caravuzwe na n'umweranda Reneo w'Iriyoni c'uko Imana yigize umuntu kugira ngo umuntu nawe ahinduke Imana. No mu nyuma zabo mu kinjana ca kane, Gregori w'Inaziyanze na Gregori w'Inisa nabo nyene barabisubiramwo. Erega Imana yikorera ivyayo. Murabe namwe Paul Mweranda muri ya makete yanditse amaze kunoganza neza uko yotegera ikiremwa muntu muri kamere y'Imana na kamere y'umuntu biri muri Yezu Kristu, maze Yezu Kristu akaguma ari umwe adatandukanijwe n'ibihimba, akatwereka yuko kuva kera Imana Data yamanye iciyumviro c'ukurema umuntu muri uwo Kristu nyene. Nibiyobera abahinga, umuntu aremanywe ubuntu akaba yaremwe kuzosa na Jambo w'Imana, kandi Jambo w'Imana yamyeho atana kimwe kiraremwa ata buntu bwamubarizwamwo. Reka tuvyumve aho Paul Mweranda abivuga neza ku buryo butomoye mu ntango ya rya kete yandikira Abanyefezi, hamwe agira ati: Imana se w'umukama wacu Yezu Kristu nihezagirwe, kuko ariyo yaduhezagije imihezagiro y'ubwoko bwose ya mutima mu vy'ijuru muri Kristu. Yaratwitoreye muri w'isi itararemwa kugira ngo tube beranda kandi ntitugire amahinyu imbere yiwe mu rukundo, kuko ariyo yatugeneye kumubera abana ku bwa Yezu Kristu, kubera icifuzo c'ugushaka kwayo, ngo yerekane ishimagizwa ry'ubuninahazwa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wayo nyagukundwa. Muri we niho twaronkeye ubukiriro ku bw'amaraso yiwe n'ikigongo c'ibicumuro vyacu
kubera itunga ry'ubuntu bwiwe yadusesekajemwo mu kuduha ubwenge n'ubwitonzi bwose. Yaratumenyesheje ibanga ry'ivyo ashaka, imigambi yari yishingiye kuva kera ngo biranguka igihe nyaco kizoba kigeze. Ukwegeraniriza vyose mu mutwe umwe ari wo Kristu, ibiri mw'ijuru n'ibiri kw'isi. Twasobanuwe kandi muri we turatorwa kubera imigambi y'ugenza vyose nk'uko yavyishakiye, ngo twerekane ishimagizwa ry'ubuninazwa bwiwe, twebwe twiteze Kristo kuva kera. Iciyumviro kimwe kimwe co muri iki gisomwa umuntu yokizirikana bugaca rikarenga, atangarira ukugene muri Kristo ariho Imana yatwiyumviriye kuva isi itararemwa. Dukwiye kubitangarira rikarenga kuko dusangamwo ko umuntu Imana yamwiyumviriye atana kimwe kiraremwa, maze ikamwiyumvira mu mwana wayo yamyeho ari we Jambo rizima, ikamurobanura mu bindi biremwa, ikamutora ngo azose na Kristo. Noneho rero tugatera intambwe imbere, tukava mu mugambi tugatandukira ibikorwa, tukaraba ingene Imana yaranguye uko kugira umuntu mu mwana wayo. Mu gitabo c'Amamuko dusomamwo ko Imana yavuga rimwe maze icivutse kigaca kibaho. Kanatsinda duhora tubiririmba tuti Aleluya, nimuninahaze Imana, nimuninahaze mwese izina ry'Imana, kuko yavuze rimwe vyose bigaca bibaho. Ivyo rero bigasa n'ibidutegurira kumva neza biriya twasomye mu njiri yo ku munsi wa Noheli, itangura ry'injiri yanditswe na Yohani Mweranda, hamwe dusoma tuti mu nkomoko Jambo yariho, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye Jambo nawe yari Imana. Yamanye n'Imana kuva mu nkomoko, vyose vyaremwe kubwiwe, nta na kimwe caremwe atarimwo, muri we niho hari ubuzima, kandi ubwo buzima bwari umuco w'abantu, umuco nawe urasira mu mwijima, ariko umwijima ntiwashobora kuwuhagarika. Maze umwanditsi w'injiri ya Yohana amaze kuvuga ko byose biremwa muri Jambo, kuko Jambo ari inkomoko, ukuremwa k'umuntu duca twumva ko atari muri kahise, n'ukuremwa kwa buri musi, kwa buri gihe, nka kurya kw'igiti kiguma gishinze imizi mw'isi, gikomoka ko kidashaka kuma. Birumvikana rero ko Jambo twahawe ari we dukesha ubuzima, kandi ari we adutembera imbere nk'urumuri rubonesha inzira umuntu akeneye gucamwo ngo ashikire ico yaremewe kizomwuzuzamwo ubuhigwe. Umwanditsi w'injiri ya Yohani arabandanya gushikaho agira ati Jambo yigize umuntu abana natwe. Iyo ni intambwe nini rwose mu kutwumvisha ingene ukuba muri Kristo atari birerarungu. Mu kwigira umuntu Jambo yigize ic'Imana itashobora kuba, gusa natwe gushika ku gatsi no ku kanono, mu mubiri wacu ugoyagoye ugatituka. Yohani w'umusaraba nawe muri ca cese rubyino tumaze iminsi tuzirikana kugira ngo twitegurire neza iyi minsi myeranda turiko turahimbaza yo kwigira umuntu kwa Jambo, akoresheje ya mvugo ngereranyo y'ukwabirana yari yaramunyutse, arerekana ko Jambo nk'umutambukanyi wa kiremwa muntu yaje gufata umugeni wiwe mu maboko, maze ubudasa bwose akabuzimanganya mu kuza kubana n'abantu. Imana ikaba muntu, Imana ikabana n'abantu. Umuntu nawe
agaca aba mu Mana. Kuri ubwo buryo Jambo yishinga guha umuco wiwe umugeni yari yagenewe na Data, maze kubera we akarurumbwamwo n'urukundo n'ubwiza vya Data nyene. Mu nyigisho ya Yohani w'umusaraba rero, uko gusa kwa Jambo n'abantu ntikwaba kugushingiye kwiremwa muri we gusa, ariko kandi gushingira no mu gusangira umubiri. Abivuga ku buryo bw'agatangaza, kuko asa n'uwudushize mw'isenga Yesu yavukiyemwo, ngo natwe dutangarire ico gitangaza cabaye. Ati abantu batera indirimbo, abamarayika umudiho, bahimbaza ubwo bukwe bwari muri abo babiri. Ariko Imana mw'isenga ikaririkana, nibwo budede umutambukanyi yazaniye umunega wiwe. Nyina nawe yari yatamariwe nuko guhanahana yabona amarira y'umuntu mu Mana, mu muntu nawe hakaba akanyamuneza. Ivyo navyo bikaba bitasangirwa imbere yaho. Abantu batera indirimbo, abamarayika umudiho, bahimbaza ubwo bukwe bwari muri abo babiri, n'ukuvuga ubukwe bwa hagati ya Jambo be n'umuntu, muri Jambo yigize umuntu. Ariko rero agaca twereka n'ivyo baheza bagahanahana, atariko Imana mw'isenga ikaririkana, ati nibwo budede umutambukanyi yazaniye umunega wiwe. Murumva rero umuntu ishashikiriza Imana muri Jambo yigize umuntu, ni wa mubiri wiwe ubabarukarira, ni wa mubiri wiwe unihira, ni wa mubiri wiwe ubabara. Bikaba ari bwo budede, n'ukuvuga umugeni uwuje gufata umubiri w'umuntu avyakira nk'ubudede bw'umugeni baje kwabirana, maze ntavuga ati je ndi Imana sinobabara, mugabo akavyakira mu Mana. Hanyuma rero tugaca turaba umuvyeyi Mariya, nyina nawe yari yatamariwe. Ese yoduha ugutamarirwa natwe kuri iki gitangaza tubona? Ati yatamariwe nuko guhanahana yabona amarira y'umuntu mu Mana, mu muntu naho hakaba akanyamuneza. Ati vyo ntivyasangirwa imbere yaho. Aka niko kayobera abahinga Imana itwereka muri Noheli duhimbaza. Ukwigira umuntu kwa Jambo bituma atana kimwe kiraba umuntu yo kwingungirako, akavuga ngo Imana iki nico yocubakwa kuko iri kure, canke ngo Imana aha ntiyohagera. Aha rero mu vy'ukuri niho kugira ngo turushirizeho kwikugura ivyo twumvise kwa Yohani w'umusaraba, twumviriza na aya majambo, kuko tukazirikana ico atubwira uno musi, atariko Imana mw'isenga ikaririkanira, nibwo budede umutambukanyi yazanira umunega wiwe. Tugaca turaba no mu zindi nyandiko uko Yohani w'umusaraba yoba yerekana ico ciyumviro. Turazi mu bitabo vyiwe nk'icitwa indirimbo y'umutima, kivuga kuva mu ntango uko umuntu ava hasi akagenda aca kubita aca kwibuye arondera umunega wiwe yamwikaburiye ko mu kumukunda, ariko akaba atamubona, kuko agize arasohoka amurondera abona ibiremwa uwo mukunzi yamurungikiye bitari bumubumbe, kuko ubwiza bifise ari ubutirano, navyo bikesha uwo mukunzi nyene yabivotoreye. Muri ico gitabo iryo rondera ry'umutima ukurikira uwawukunze akawusiga mu bubabare
bw'urukundo rituma umuntu ataruhuka kuronderana ubwira, yirinda guhagarikirwa n'ivyo mutera gukebaguzwa vy'ubwiza butari ubw'uwamukunze, gushika hamushikira maze bagasangira ubwo bwiza. Hamwe ubonye umwe usanga asa n'uwundi, kuko baba bikwije ubutore bw'umukunzi, ataco yishigarije mu kwishushanya n'uwakunda. Yohani w'umusaraba rero araheza agashira mu kanwa k'umutima wateye urondera umukunzi Kristo, hanyuma akamutora. Uwo mutima uti: duhimbagwe hamwe mukunzi, maze twihwezanye mu bwiza bwawe, ku musozi no mu kabande hadudubiza amazi y'umusarara, dutere twinjira rwose mu bikuranga byose. Gusa na Yezu Kristo rero mu bimuranga byose bisigura ibintu byinshi, bisa n'ukuba utatse ico Yezu Kristo ari, utatse ico Yezu Kristo ashaka, utatse ugukunda Data n'ivyo yaremye be n'abo yaremye, nk'uko Yezu Kristo nawe bakunda, ukipfuza ico yipfuza, ukabona ibintu ubirabisha ubwenge n'umutima wiwe. Mu gitabo c'iyurira ry'umusozi wa Karumeli naho harimwo n'ugusa nawe mu kwakira ibibabaza igihe umuntu abitumwe n'ukumwigana. We yavuze ati: imfungurwa yanje no gukora ico uwantumye ashaka. Ico rero kigatuma umuntu ashobora no kwakira mu buzima ibitamuryohera, ibitamuha icubahiro, ahubwo bimucunya, ibiterekana ko yoba ari injabwenge n'ibindi, maze akavyakira kugira ngo abicemwo bimushikirize uwuzomuha ubwiza ntangere. Yohani w'umusaraba rero aca atera intambwe ati: ivyo biragoye, ntivyoshoboka umutima utarurumbwamwo urukundo ukunda Kristo, maze urwo rukundo rurushiriza urukundo ashobora gukunda ibindi byose yobona. Abivuga gutya ati: umutima rero uvuga ko wagenzwa n'ubwira bw'urukundo ruwururumbwamwo, ugaca mw'ijoro ry'umuzimagiza, kuko wirinda ivyo ubona ukumva, canke vyo uryohera mu gufungura, mu gukabakaba canke mu kwimotereza, kugira ngo rero ushobore gutsinda ibigeragezo by'ivyo byose bikunda gukwega kwegera umuntu. Kubikunda hakenewe urukundo rufise ubunini n'agaciro kurusha, ariko rukundo kumunega, kugira ngo inguvu n'ukuryoherwa kwagwo biwuhe kutayegayega no kwirinda ikitari uwo wakunze. Kugira ngo rero umuntu atsinde ibimwosha vyomuzimagiza mu rugendo rutera ruganisha kuwakunda, ntakeneye kumukunda gusa, akeneye riho kururumbwamwo n'urukundo, maze rukaba arirwo rubeya rwuzuye umutima wiwe, rukaba arirwo rumugenza. Aho hakaba mu bituma umuntu hari ivyo yirinda mu buzima, kandi ari vyiza, kandi biryoshe, kandi bisa n'ivyoteza imbere umuntu, ariko ubwiza bwavyo budashobora kumara akanyota yashizwemwo na jambo yamukunze. Koko nyene umuntu aravye neza, nta kintu na kimwe canke umuntu n'umwe amukunda gushikaho amwihebera, amaze agaheba icubahiro ciwe, kurya jambo yagize mu kwigira umuntu, agaheba ijunja n'icubahiro c'ubumana, akaza kwifatanya natwe mu buntu bwacu bugoyagoya. Maze iyo ngendo ikaba ariyo Yohani w'umusaraba agenderako, no mu kwerekana ko ibibabaza umuntu bije bimugwa ko
atabitegekanije ngo ategure uko yobirinda, bikamubera umutwaro atawowitura, ari ukuvyemera navyo nyene tukamera nk'abikorera umusaraba wacu nka Yezu Kristu, maze tukinjirira mu muryango waga uronka bake bawucamwo, kuko no mu nderamutima ari mu nderamutima abantu batinya kwikorera umusaraba w'ibibaguye ko batabitegekanije. Aho rero n'ibi bikadufasha kuzirikana bimwe Yohani w'umusaraba yari yaranditse muri ca cese ruvyino kirekire, muri ka kavyino ka kabiri, aho ashira ku munwa wa data wa dawe wo mw'ijuru aya majambo ati: nta na kimwe kimpimbara mwana mutari kumwe, kandi niba hari kimpimbara ndagisanga muri wewe. Ati ubusa nawe nanje niwanshika kunyota, uwataco musa na gatoyi, muri jewe ndacaharonga, muri wewe wenyene niho mbimbarwa, ewe buzima bwabura bwanje. Murumva Yohani kwazi kubivuga akanabivugana neza ng'uruvyino, ati nta na kimwe kimpimbara mwana mutari kumwe, ati kandi niba hari kimpimbara ndagisanga muri wewe. Ati ubusa nawe nanje niwanshika kunyota, uwataco musa na gatoyi, muri jewe ntacaharonka, ati muri wewe wenyene niho mbimbarwa, ewe buzima bwabura bwanje. Mwivuka ryiwe rero niho dawe wo mw'ijuru muduha kugira ngo ntituzogende turacuragirika turondera ibindi vyotwereka ivyo duharanira. Navyo Yohani w'umusaraba akaba yaravyandikiye abo bari basangiye ukubaho mu kinjana ca 16 birukira ivy'amabonekerwa, nabo bipfuza kw'Imana yobabonekera, bipfuza amajambo Imana yobavugiramwo. Yohani w'umusaraba ati nta yandi majambo Imana ifise yobabwira, ati mwoba mumeze nk'abariko barayiryoza, ati mbega mushaka yuko isubira kurungika umwana wayo, umwana wayo agasubira kumanikwa ku musaraba, hanyuma agashira rero mu kanwa k'Imana Data yuko uwushaka ibindi yobonekerwa, uwushaka kumva ayo majambo itiraba mu mwana wanje, muri we narakweretse, ndakubwira, ndaguha ibirenze kure niyo ivyo wipfuza. Iti kuko namuguhaye ngo akubera umuvukanyi, umugenzi w'umusangira rugendo, umwigisha akwigishiriza hiherereye mu mutima, indishi ku vyaha vyawe n'impembo mu maso yanje. Maze ibi bintu tubisubiremwo. Uyu atuvukiye jambo yahozeho yigize umuntu, aduhawe ko umuvukanyi, akaba ari mukuru wacu, umuvukanyi mukuru wacu, adutembera imbere, twebwe tukagenda turaba imvura yamyeho, hanyuma igaheza ikavuka igafata umubiri wacu. Aduhawe ko umugenzi, wa wundi pamfe, umusangira rugendo, Tereza wiyapfira niwe yayamaze, ati uwo mugenzi maze atari we wumuhemukiye, akwama hafi, ati ndushobora kumwikura nk'uko babivuga, maze aduhabwa kumwigisha. Ego niko turabizi yuko atwigisha mw'ijambo ryiwe, naho rimwe rimwe twica amatwi canke nituriha umutima, rigaca mu gutwi rigafyuka mu kundi. Ariko naho twibuke na vya bindi Tereza wiyapfira avuga, kuko ibitabo yasomamwo
ivyamurerera umutima bamaze kubikuraho yishwe n'agahinda, hanyuma yumva ijwi ryiwe igihe yariko ariganyira mu mutima iti kibondo reka kwiganyira nzoguha igitabo kizima. Ico gitabo kizima yari ijambo wiyigize umuntu. Hanyuma rero kubera jambo yigize umuntu atasiba kumwigisha mu mutima wiwe, arakengurukira Imana yamuhaye ico gitabo kizima kimwigisha ivyo ategerezwa kumenya n'ivyo ategerezwa gukora, bikamera nk'ibiri mu mutima wiwe ku buryo atoba akivyibagira. Aduhabwa kw'indishi kuko ivyaha vyacu ntaco twebwe tworonka duha Imana kugira ngo idutyorore idukure kuwo mwanda dushobore kubabere mu maso yayo. Niyo nyene iheza igatanga indishi ikayitanga mu mwana wayo, maze ibicumuro vyacu akavyuhagira akatugira abashasha, Imana igasubira kuturabira mu mwana wayo nk'ababaye bashasha koko, akatubera n'impembo rero, kuko niwe azokoranya ubutigu bumaze kugera ivyaremwe vyose akabihereza Imana se, Imana nayo ikabara izobone kuba umwe muri bose. Tugire rero iminsi mikuru myiza ya jambo yigize umuntu akabana natwe, akaba muri twebwe, kandi azogumana natwe gushika adushikirize Imana se yaduhaye ko natwe yoba ari Imana dawe wa twese. Iminsi mikuru myiza y'ukwigira umuntu kwa jambo yamyeho wa data. Mugire n'umunsi mwiza.